Turaburamukije amahoro mwese mugiye gukurikira ano makuru tugira tubashikirize. Abagize urwego nshingwabikorwa muri leta y'u Burundi bagendeye kuri uyu wa kane umugwi ujejwe amatora seni uriko ukorera igikorwa cyo kwandika urutonde rw'abazokwitaba amatora, ngo biboneye rero ko ibikorwa biriko bigenda neza kandi mu muco. Amezi atatu niyo umushikiranganje ajejwe inyubako Dieudonné Dukundane yatanze kugira ikarata ntabanduka yerekana ingene zone Kabezi zotunganywa gutyo bene amatongo bashobore kurangura imigambi yabo, kandi imbere y'ayo mezi atatu ntawemererwa kugura, kugurisha canke kubaka muri ako karere. Ku mugabane wa Aziya naho bariko bibuka imyaka 20 irangiye igihuhusi tsunami kiyogeje abantu bagera ku bihumbi 220. Hari kwigenekerezo rero rya 26 Kigarama umwaka w'2004. Kaze rero muri ano makuru. Kuri uyu musi wa kane wa mugwi w'amaho mu nama nshingamateka ujejwe ubutungane n'agateka kazina muntu washikirije icegeranyo c'umwihewezo ugira kabiri w'integuro y'itegeko ryunganira ibwirizwa shingiro risubiramwo integuro y'itegeko inimero 1 akarongo 21 ryo kuwa gatatu Myandagaro umwaka w'2019 rikaba rigenga sentare ntayinyuzwa. Inyuma yo guca rero irya nino iminyanyo y'izo nteguro y'itegeko, abashinga amateka baciye bayemeza 100%. Abagize urwego nshingwabikorwa muri leta y'u Burundi bagendeye aho umugwi ujejwe amatora seni uri gukora igikorwa cyo kwandika urutonde rw'abazokwitaba amatora. Abo bashikiranganje ngo biboneye ko ibikorwa biriko bigenda neza kandi biriko biba mu muco. Ange Teddy Mugisha. Abashikiranganje bagize urwego nshingwabikorwa muri leta y'u Burundi aribo umushikiranganje w'amagara y'abantu, uw'abakozi ba leta, uw'inyubako, umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo imigabo n'imigambi ya Afrika y'ubuseruko, ugwaruka n'imico kama, umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu, umushikiranganje wo kwivuna abansi. Bishikiye muri ico kigo kijejwe gushira mu mashini nyabwonko abiyandikishije ko bazokwitaba amatora y'ibihumbi 2025. Baberetse rero ahari ibitabo banditswemwo, bongera barabereka ahabera ico gikorwa nyezina co gushira mu mashini nyabwonko abiyandikishije bose ku ntara kugira ngo izo ntonde zibikwe neza. Riho icuma nyabwonko zibikwamwo arico bita serveur. Abashikiranganje ngo bashimye uko ibikorwa biriko biragenda, kuko ngo abarenga imiliyoni 4 bamaze kwandikwa nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Umugwi wigenga seni kandi ukaba ukenguruka ingene leta y'u Burundi iguma ibafata mu mugongo. Umukuru w'igihugu gihe yagendera ngaha ari nawe asanzwe arongoye leta, hari ibibazo bashoboye kumutura cyane cyane mu bijanye n'umuyaga nkuba, ihungabana ry'umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba nawo uhungabanya uhungabanya ibikorwa by'abariko barandika mu mashini. Inyuma y'ubwo rugendo rw'umukuru w'igihugu bakamushikiriza izo ntambamyi, hari vyakozwe ari navyo no munsi twebwe turi kumwe n'abashikiranganje twasanze babishima cyane. Abagize umugwi seni banavuze ijambo ati turakenguruka cyane ngene leta iri kwiradufasha muri bino bikorwa turimo. Bati nk'akarorero barabahaye umuyaga nkuba, barabongerereje uburyo bwo kubika umuyaga nkuba ku buryo badashobora umuyaga nkuba ucitse bidashobora guca bihungabana, kuko ni igikorwa gisaba umuyaga nkuba mwinshi. Ico kintu bagihengurutse cyane. Abarongoye seni baravuga bati leta turashima ko yaduhaye ubwo buryo. Ni ukuvuga leta nk'urwego nshingwabikorwa hari ibihingurwa bikorwa mu buhinga bw'ubushikiranganje ubwo ari bwo bwose. Ubushikiranganje bwose buregwa n'amatora. Ni ukuvuga ko leta muri rusangi igize urunani ikora no mu gwiseni kugira ngo amatora ubwa mbere mu ntango kuyitegurira byose bigere neza. Abashikiranganje bahejeje kwirabira uko ibikorwa biriko biragenda, bashize ko umukono mu gitabo c'abanyecubahiro.
Amezi atatu niyo umushikiranganje ajejwe inyubako Dieudonné Dukundane yatanze kugira ikarata ntabanduka yerekana ingene zone Kabezi zotunganywa ibe yabonetse gutyo bene amatongo bashobore kurangura imigambi yabo. Ivyo umushikiranganje Dieudonné Dukundane akaba yabishikirije kuri uyu wa kane mu nama yagiranye n'abarongo y'abandi muri zone Kabezi. Imbere y'amezi rero atatu nta wemerewe kugurisha canke kubaka muri ako karere. Eliane Manirambona. Muri nama yahuje umushikiranganje ajejwe inyubako Dieudonné Dukundane urongo ikigo buha abajejwe intwaro muri zone Kabezi uhemwe na buramatari w'intara ya Bujumbura bahanahanye ivyumviro ku gicapo mfata kibanza cerekana uko iyo zone igizwe n'imitumba ine ariyo Ramba, Gakungwe, Kimina na Mena igiye gutunganywa hisunzwe indinganizo nshasha yisunga imbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 imbere mu 2060 narijya muri kino gihe ako karere kariko karahurumbirwa cyane n'abagura amatongo yo kubakamwo. Iranganje w'inyubako Dieudonné Dukundane akavuga ko ako karere kari ku buringanire bungana na hegitari 850. Tifuzo rero cy'ubwo bushikiranganje nuko zone Kabezi ku gice cyo haruguru yibarabara nimero 3 kubakwa ikabera mbere icitegererezo n'ibindi bisagara bigize igihugu. Twifuza ko Kabezi yo bitandukanye hazoba hagace kamazu yo kubamwo, agace kamashuri, hagati haca ibiti, ahandi haca imirima, mu mamanga ntituzubakayo, ku nkengera z'uruzi metero 25 ku ruhande n'urundi ntituzohubaka, bari gisagara giteye igomwe. Ikiringo c'amezi atatu hakaba arico catanzwe n'umushikiranganje kugira ngo ikarata ntabanduka yerekana ingene ako karere kazoba kubatswe isohoka. Imbere yaho akaba atamwene gihugu yemerewe kugurisha canke kubaka muri ako karere. Ikindi naco twabonye ko ari ngombwa nuko twihaye ikiringo c'amezi atatu mu bushikiranganje abahinga bacu n'abahinga bo muri commune kuko na commune bugira visi gisata ntunganya amatongo tugireyo gukorera hamwe twese kugira ngo mu mezi atatu iyo karata twokwita ko ari nka ntabanduka ibe yasohotse gutya abantu bashobore kubandanya ibikorwa byo kugura no kugurisha amatongo bamaze kwerekwa aho bazoherera. Umushikiranganje Dieudonné Dukundane harizeza n'abafisa amakenga ko ibikorwa bishobora kudindira nkuko vyagiye biribonekeza mu misi heze, akavuga ko ivyo bikorwa bizonyaruka kuko hazoba amasezerano hagati ya leta nabanye n'amatongo. Ahinga bo mu bushikiranganje inyubako berekanye kuri iyo karata ko hategekanywa kubakwa ikivuko kizorangurirwamwo imirimo itandukanye, nayo ku bafisa amatongo ku gice hepfo y'ibarabara nimero 3 asabwa gusiga imetero 150 nkuko biri mu itegeko rigenga amazi. Hakaba rero hategekanijwe inama y'abafise amaparcelle ngaho mu Kabezi kugira ngo basigurirwe ibijanye n'uwo mugambi. Ubushikiranganje bujejwe imigambi n'imigabo y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bwashikirije ivyo bwaranguye mu mezi atandatu aheze. Bimwe rero mu byaranguwe mu gisata cerekeye injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko harimo gutunganya no kwiratabira amanama yo mu karere. Kurikire Ejerve abayeho umushikiranganje ajejwe imigambi n'imigabo ya Afrika y'ubuseruko. Ibyaranguwe mu gisata cerekeye iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Muri ico gisata haranguwe ibikorwa bikurikira. Ubushikiranganje turongoye bwaratunganije bwongera burafasha abarundi kwitaba amanama ngana n'116 yabereye mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko canke n'ahandi. Hakaba hakoreshejwe uburyo bungana imiliyoni 488 z'amafaranga y'amarundi. Uburundi bwaratunganije bwongera buritabira ihiganwa rigirindwi ry'abanyonga makinga mbo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Iryo higanwa rikaba ryitabwe n'ibihugu bigera kuri 6 arivyo Uburundi, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Kenya, Rwanda na Tanzania. Iryo higanwa ryatwaye uburyo bwa 44 miliyoni z'amafaranga y'amarundi. 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 44 miliyoni z'amafaranga
haratunganijwe inganda zitatu zo gukarihiriza ubwenge abakozi bakuru 78 bo mu bisata bitandukanye by'ubushikiranganje kubijanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga buteye imbere mu kwegeranya no gusuzuma ibiharuro mfatigwako hamwe n'ingene amasoko ya leta atangwa mu ntumbero yo gufasha abakozi gukora akazi kabo neza. Bikaba byatwaye amafaranga y'amarundi angana ku miliyoni 24 n'ibihumbi 660 by'amafaranga y'amarundi. Haratunganijwe kandi urugendo rwo kugendura ingene ishigwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'ubushikiranganje ritunganijwe, hakaba hakoze uburyo bugera ku miliyoni 5. Harabaye kunagura no kumenyekanisha amategeko ajanye n'ingene ivyerekeye intwaro n'ubutunzi bitunganijwe mu bushikiranganje hamwe n'amategeko agenga igisata kijejwe igendura ry'ibikorwa by'ubushikiranganje. Hakaba hakoze uburyo bungana n'imiliyoni 7 hamwe n'ibihumbi 780 by'amafaranga y'amarundi. Haratunganijwe ingendo zibiri zigenzura ko uko ibikorwa byo mu bushikiranganje birangurwa hisunzwe amategeko. Hakaba hakoreshejwe uburyo bungana n'imiliyoni 17 n'ibihumbi 124 by'amafaranga y'amarundi. Uburundi bwaritabiriye inama igira iya 46 y'abashikiranganje bajejwe iby'akarere ka Afrika y'ubuseruko yabaye kuva ku igenekerezo rya 22 gushika kujya 28 Munyonyo, hamwe n'inama isanzwe igira ya 24 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabaye ku igenekerezo rya 30 Munyonyo uyu mwaka yarusha muri Tanzania. Uburundi bwaritabiriye ibirori vy'isabukuru igira 25 umuryango wa EAC umaze uvutse ku igenekerezo rya 29 Munyonyo yarusha mu gihugu ca Tanzania. Muri ivyo birori umurisho w'ingoma z'u Burundi ukaba warabiciye biracika mu kuryosha ivyo birori, urongera urategwa iteka ryo kwakira abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bitabiriye ibikorwa vy'inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu igiriya 24. Muri ubwo bushikiranganje busanzwe bujejwe kandi ugwaruka haratunganijwe ku ncuro igira kane indwi yahariwe ubuhinga mpinyanyuzi Innovation Week. Kurikira n'ubu umushikiranganje Ruve yabayeho ajejwe ico gisata c'ugwaruka. Ibyaranguwe mu gisata c'ugwaruka. Muri ico gisata haranguwe ibikorwa bikurikira: bitewe iteka na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, haratunganijwe umunsi mpuzamakungu hari ugwaruka. Hakoze uburyo bungana n'amafaranga imiliyoni 24 n'ibihumbi 620. Haratunganijwe kandi umwiherero wo kunagura igisata c'ugwaruka, aho hakoze uburyo bungana n'imiliyoni 11 n'ibihumbi 320 by'amafaranga y'amarundi. Haratunganijwe igikorwa cyo kugendura ingene ibikorwa by'ibigo by'ugwaruka bitunganijwe, hakora uburyo bungana n'imiliyoni 3 n'ibihumbi 411. Haratunganijwe ingendo zibiri zo kugendura ingene amashirahamwe y'ugwaruka yitunganiriza imigambi. Ivyo bikorwa vyaranguwe ku buryo bungana n'imiliyoni 4 n'ibihumbi 180 by'amafaranga y'amarundi. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ugwaruka bufadikanije n'ikigo c'ishiramwe mpuzamakungu PNUD bwaratunganije ku ncuro igira kane indwi yahariwe ubuhinga mpinyanyuzi Innovation Week hamwe n'amahiganwa y'ubukorikori kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku rya 13 Kigarama uyu mwaka. Ivyo bikorwa bikaba vyakorewe rimwe n'ibiganiro vyitiriwe integuro y'ugwaruka amahoro n'umutekano muri Afrika ku ncuro igira gatatu. Ivyo biganiro bikaba vyitabwe n'ugwaruka rushika ku 1200 rwaje ruva mu mice itandukanye y'intara z'u Burundi hamwe no mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Afrika. Ugwaruka ruhamagarirwa kuja mu makoperative kugira rushobore gukorera hamwe gutyo rutera imbere. Ako kamo bakaba bagatewe na Aroni Hatungimana asanzwe aserukira imbere y'amategeko shirahamwe ry'ugwaruka ku kivi rihurikiyemwo ugwaruka rwagiye hamwe
ubu rukaba mbere ruriko rukora imigambi yo kwiteza imbere. Ni inkuru ya Stane Nzigamwe nayo. Iryo shirahamwe ry'ugwaruka ku kivi Jeunesse en Action rigizwe hanini n'ugwaruka rw'abigeme n'abakenyezi bagiye hamwe kugira ngo baronke imirimo bakora bashobore kugira ico bimariye mu buzima bwabo bongere bakimarire n'igihugu mu gutanga amakori n'amatagisi. Aroni Hatungimana serukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe agahamagarira ugwaruka gose muri rusange gukunda ibikorwa kuko ari wo mushinge w'iterambere. Akaruhamagarira kandi gufata iya mbere mu kumenya akamaro ko kuja gukorera hamwe n'abandi mu makoperative. Uyo arirongoye aratubwira ko bamaze gufata nkama yambona kazoza y'igihugu. Ubwa mbere na mbere bwobwo ugwaruka turuhamagarira yambono yenye n'icubahiro mukuru w'igihugu y'u Burundi buzoba buri mu nzira y'iterambere mu mwaka wa 2040 Uburundi nk'igihugu cifashe giteye imbere mu mwaka wa 2060. Twe rero muri iyi societe yacu y'ugwaruka twaramaze gutangura. Ico duhamagarira ugo gwaruka nukuvuga ubwa mbere na mbere umanze rurabire akarorero kuri bamaze kuja ku kivi. Abo bamaze kuja ku kivi abenshi baradushingira intahe ntibakirivuga ngo turabuza amahera y'agasabune, turabuza amahera yo gufungura, turabuza amahera yo kwigurira ikiniki, mu gihe tuzi yuko abenshi mu gwaruka rw'abigeme bahendwa n'ibintazi ari uko babahendesheje amafaranga. Nayo abigeme n'abakenyezi bakorera iryo shirahamwe barakenguruka cyane kuba ryarashoboye kubaha akazi kabatuma bashobora kwikenura mu miryango yabo. Kristera Irakoze aratubwira ico iryo shirahamwe ryamwunguye akanatera kamo abandi. Nyandihira inzu akangaburira n'agatahe ndagafise naratanze muhira bandandariza utuntu tumwe tumwe. No babwira boza muri shirahamwe mu bisanzwe riradufasha. Hari udafise akantu urakaronka kandi turi hajya mu bisanzwe ntibatwiruka ko twebwe turazwi n'amategeko. Mwomenya ko iryo shirahamwe ryatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2023 rikaba risanzwe rikora amasakoshi, ubuyi, ibitumbura n'ibirato. Abagumya babanga bo mu ntara yagutse ya Gitega bahamagarirwa kudahungabanywa n'ibihe by'amatora yimirije mu gihugu yamara bagume babungabunga amahoro n'umutekano. Ivyo bikaba bisabwa n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega George Nshimirimana. Hakaba rero hari mu masengesho yo kuri uyu wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa Kigarama muri iyo ntara yabereye muri iyo ntara. Amasengesho yabereye ahanini mu bigo by'ihoteli Ninde yo muri komine yagutse ya Kiganda ni muri iyo ntara yagutse ya Gitega. Dieudonné Ndacayisaba akabiriwe dukesha iyo nkuru. Mu Kanyosha isuku baragitwararika haba mu isoko canke hanze y'isoko. Imiserege ikikuje iyo soko irazibuye ndetse n'amabarabara ayikikuje nta micafu irimo. Imicafu begeranya mu isoko bayirunda mu kibanza c'isoko cabigenewe mu kurinda ko imiduga ibitwara ku buterere. Abadandaza bo muri iyo soko bavuga ko ikibazo c'isuku citwararitswe kuko ikubugwa inshuro 3 ku munsi. Mazarahisha Atanaze icegera c'umukuru w'abadandaza muri iyo soko avuga ko abadandaza bari hamwe mu mirwi ibiri bivanye n'ibidandazwa by'umumwe wese. Hari bari ku munsi bajya bato bagwiza ibicafu no hasi bari ku munsi abari nabo abamaki hose n'ibindi bagaca bari mu kwezi hariho abariha ibihumbi 4 abari 5 bivanye n'ivyo mutandaza n'ivyo mfise n'umucafu. Mazarahisha Atanaze asaba ko Regidezo yo baronsa amazi kugira ikibazo c'isuku gishishikare kwitwararikwa gutyo ntihagira abandura indwara ziturutse ku isuku rike. No kwisoko kumusaga abajejwe isuku bari ku kivi naho ikibanza cagenewe gushigwamwo iyo micafu camaze kurengerwa ubu imicafu ikaba yegeranizwa ku ibarabara. Iyo micafu rero irahambavu y'amazi y'uburiro n'imihana y'abantu. Bene ubwo buriro bakaba bidoga ko batakironka bashorera nkuko vyahora bagasaba bijejwe ko bakuriraho iyo micafu. Imicafu biratwononera kuko tuba tukironka abakiriya neza kubera bashitse bumva baje gufungura kubera ngaha hari amaresitora benshi baca basubira inyuma kubera imicafu. Ibisanzwe bataje gufungura turahomba. Twebwe dusaba ko boza bakagira isuku bakabikuraho hanyuma tukaraba ko ubuzima bubandanya. Umukuru w'abadandariza muri iyo soko nawe navuga ko barajwe ishinga niyo micafu narya abadandaza
badasiba kuriha amafaranga ajanywe n'ivy'isuku. Jimmy Niyomukiza urongoye ishirahamwe Zoom Company rijejwe gutwara iyo micafu ku Buterere avuga ko bafise ibibazo bitatu nyamukuru ahanini kijanye n'ubukene bw'igitoro, hakaba kandi n'ibikorwa by'ikigo Obuha bijanye no gutunganya muri ico kibanza cyo ku Buterere aho batiyo micafu bituma imodoka zinjira gusesa iyo micafu bigorana. Hakaba kandi nabaza gusesa imicafu iva mu mazu aho kuri ico kibanza cagenewe gusesamwo imicafu iva mu isoko ku Musaga, agasaba arongo iyo soko kwabo bantu bohagarikwa kuko baza kuremeza iryo shiramwe zo mu company rikaza kuyora imicafu ritategerezwa kuyora. Jimmy Niyomukiza aserukira imbere y'amategeko ishiramwe zo mu company arizeza abakorera muri iyo soko ko vuba ico kibazo kizoba catoye inyishu. Mukabarero mwumvise ko iyo nkuru ari yo mu rukurikirane rw'amakuru avuga ku isuku n'ibidukikije, aho twabashikirije inkuru ijanye n'isuku mu masoko atandukanye. Bagenzi bacu bakaba basanze rero isuku rikorwa ariko hakiri ikibazo kijanye no gushikana imicafu mu kibanza cabigenewe kiri ku Buterere. Tukaba dukengurukiye Joseph Murinda Jambo. Nkuko rero twabivuze, abagumyabanga bo mu ntara yagutse ya Gitega bahamagarirwa kudahungabanywa n'ibihe by'amatora yemirije mu gihugu, yamara bagume babungabunga amahoro n'umutekano. Ivyo bakaba babisabwa n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega George Nshimirimana. Hari mu masengesho yo kuri uyu wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa Kigarama yabereye mu hoteli Ninde yo muri commune yagutse ya Kiganda. Diodone Dachayisa. Indirimbo zo gushima no gutazira Imana nizo zaranze amasengesho yo mu ntara y'Igitega yagutse, amasengesho yabereye muri commune Kiganda umutumba Nyarunazi. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara y'Igitega George Nshimirimana akaba ari we yarahagarariye ayo masengesho yama atunganwa n'umugambwe buri wa kane wa nyuma w'ukwezi. Yisunze ivyanditse vyera, umwibutsamana yigishije ijambo ry'Imana Claver Ndayisenga akaba yasavye abaraho gushimira Imana kuvyo yabakoreye cyane cyane muri uno mwaka twimirije gusozera, kandi ngo gushimira Imana babigire umugenzo kuko ngo ubushimye abayongeje. Umwibutsamana akaba yagarutse ku bwiza n'ubukuru bw'Imana bituma iyo Mana nyene igirira neza abantu bose ititaye ku bubi bw'abantu, ngo ubwo bwiza nyene nibwo butuma Imana iguma irinze igihugu cy'u Burundi n'umugambwe CNDD-FDD. Mu ijambo giwe umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD George Nshimirimana agira ati si rimwe si kabiri, ati kandi si ubwa nyuma babona Imana. Umwaka w'2025 ngo n'umwaka mwiza k'umugambwe CNDD-FDD. Yasavye abagumyabanga kugumya imitima hamwe no kuguma babumbatira umutekano mu kuguma barikanuye. Tumenye ko byanga bikunda hari abazoduserukira iki biteza none rero abagumyabanga bakenya rugana turindira ibihe byiza, twitegurira amatora maze amakungu abona ati cya gihugu cy'u Burundi kirimo abagabo bifashe. Nabarare n'impanuro nagirije n'impanuro y'umutekano. Burya turiko turapanga ibyiza, injavyi navyo zipanga ibindi. Mugabo y'abana twashize imbere, mugabo twongeye tukaduyega siko gahene urasenga mugabo ukanuye na Nehemiya yavuga mwiki tuje muvyo tuja mu mugabo guteraniye amahoro n'umutekano. George Nshimirimana yaboneyeho n'akaryo ko kuremesha abagumyabanga basanzwe bafise amabanga bajejwe kudahagarika umutima wiyumvira iyo bazoca baja na mwarijya bariko bararangiza ikiringo cabo, ngo kuva Imana irema umuntu yamuremeye n'ibizomutunga ubuzima bwiwe bwose. Amakuru avugwa mu bindi bihugu ku mugabane wa Aziya baramutse bibuka imyaka 20 irangiye igihuhusi tsunami kiyogeje abantu n'ibintu hari kwigenekezo rya 2026 Kigarama umwaka w'2004 cyahitanye rero abantu bangana n'ibihumbi 220. Cyo gihuhusi tsunami carononye n'ibitari bike mu bihugu vya Indonesia,
Thailand eka mbere na Sri Lanka. Karime Nkeshimana. Ugwamo rwa sirene gwamaze iminota 3 gwavugijwe ku isaha imwe nyene na Nyamugigima yumvikaniye ko ku nkengera z'umuji wa Sumatra mu gihugu ca Indonesia. Iyo Nyamugigima yatumye haduka igihuhusi tsunami cyahitanye abantu batari bake. Haraheze imyaka 20. Aha nahitwa Banda Aceh muri Indonesia. Akarere kasinzikajwe cyane n'ico kiza aho abantu barenga ibihumbi 167 batwawe n'imikuba y'amazi. Uyu ati nubu ndacafise agahinda kuko nahaburiye umuryango wanje harimwo musazanje muramukazanje hamwe n'umusengezana. Numubabaro no kubanya Thailand aho bariko bibuka ababo bahitanywe na tsunami kuri ico cibutso. Uyu nawe ati ndababaye imyaka 20 iraheze na manza hano muri iki kibanza buri mwaka ibihe birahera ariko bigenda buhoro mu mutima wacu. Mu bibanza byo kwibukira ababo bahitanywe na tsunami amafoto yaramanitswe. Muri Thailand abantu barenga ibihumbi 100 nibo bahitanywe na tsunami. Muri abo harimo ba mukerarugendo b'abanyamahanga batari bake. Imiryango yabo nayo yari yaje kwibuka ababo bagiye batanse. Igenekerezo rya 2026 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2004 igihuhusi ca tsunami carakubise no mu gihugu ca Sri Lanka. Muri iki kigo ca kahise c'Iperalia kiri mu bumanuko bw'ico gihugu ibisigarira vya gari ya moshi yahitanywe n'imikuba igihe yari kiragenda yatumye abantu barenga igihumbi batakaza ubuzima. Igisandugu cirabura c'indege carato inyuma yaho indege yishira hamwe Azerbaijan Airlines igiriye isanganya. Iyo ndege ikaba yarimwo abantu 67 abagera ku 38 nibo basize ubuzima muri iryo sanganya. Karime Nkeshimana. Abantu bari bagerekeranye ko inyuma yaho iyo ndege igiriye isanganya imizigo n'intebe vyari vyabafyonze. Bamwe muri abo bantu barashoboye kuronka ingene bayisohokamo. Bababaye ariko bakiri bazima indege yabo imaze kugwa muri uwo murima uri mu burengero bwa Kazakhstan. Abantu 29 nibo barokotse kugihamana. Ariko kuri aya masanamu haraboneka ikindi gice cy'iyo ndege kiriko kirafumba umwotsi. Abatabazi baje biruka bakora ico bashoboye ariko ngo abantu 38 nibo bahiriye muri uwo muriro. Aya n'amasanamu ya nyuma y'iyo ndege mu gihe yariko irakoroka. Muri iyo ndege harimo umukozi wayo yagerageje kugarukana ituze ingenzi imwe nayo yariko irafata amasanamu aho bariko barababuza kuguma hagati y'intebe. Mu minota mikeyi gusa iyo ndege yaciye igira isanganya. Ni kubera iki iyo ndege yaje iva i Baku umugwa mukuru wa Azerbaijan yari kugwa i Grozny mu gihugu ca Chechnya akarere kagenzurwa n'Uburusiya yagira isanganya ku rundi ruhande rw'inyanja ya Caspienne. Kugeza iyi saha nta siguro y'abajejwe intwaro iratangwa. Naho biruko abahinga bamwe bafatiye kuri izo ntoboro ziboneka ku bisigarira vy'iyo ndege berekanye ko iyo ndege yoba yararashwe n'igisasu ca misile kirasi indege. Uyu muhinga yamenyesheje yuko ngo mu gihe misile irashwe yerekeza ku ndege ngo irarekura utuma dushobora konona canke tugatobagura indege. Abajejwe amatohoza bo muri Kazakhstan nabo muri Azerbaijan bakaba bemeye gusuzuma ikintu cyose coba cyaratumye iyo ndege igira isanganya. Tukaba rero dushimiye mwese mwakurikiranye ano makuru.